bifuriza ibihe byiza mwese ko muradukurikirana hari mbonesha kuri zitandukanye hari amateleviziyo online atandukanye hano turi kuvuga cy'indege cyitiriwe Berekiyo Ndadaye neza na neza aho ubona umuririmbyi D1 kuva muri Iteka Music yagiye abamenyesha makuru benshi batabizi ariko nkuko imbuga zamazikora turamenya ibiriko biraba muri indasi ya 257 yakubitiye hanze y'igihugu muri Tanzania ajanywe n'ibikorwa bikomeye cyane twabonye amafoto ari kumwe n'umunyamateka Rise Classic numwe mu producteur bamaze gukora amahita atandukanye ndetse ya Diamond Platinumz ndetse na Wasafi muri rusange uno munsi yamaze gushika kuvuga cy'indege reka manze ndabashimire mu mwashoye gushika hano numwanya wanyu wo kumubaza ibibazo bitandukanye nabonye randi promoter kuva muri Top TV n'abandi batandukanye Isaac TV iri ngaha amateleviziyo akomakomeye hani wacu yaje kumutegera neza cyane ibibazo nivyiwanyu araza kubishura amadufate umwanya tuje mu bindi bikorwa byatuzanye murakoze kabisa D1 turagwaye ikaze mu gihugu cacu ciza aricyo cyanyu ciza c'amavuko uburundi merci beaucoup gushaka kano kanya abarundi isinzi barifuza kumenya byinshi ku muririmbyi D1 kubatamuzi D1 numwe waririmbyi gushaka uno mwanya ariko arakora cyane kugira ashoye kwiteza imbere abicishije mu ngabirano yahawe n'Imana yo kuririmba D1 afise ibitaramo byinshi bitandukanye ndetse bimwe mu bitaramo bimaze kumenyekana ndetse igitaramo citariki 25 kuri Noel aho neza kazo bari kuri Niweva ariko arateramisha abakunzi biwe kano kanya D1 twaramubonye mu gihugu ca Tanzania aho mbe yagize ibako ryo kubonana nabo mu mahinyanyuzi bakomeye muri Africa dufise aribo Rise Classic abatamuze Rise Classic akaba asanzwe ari umuhinyanyuzi wa Diamond Platinumz akaba asanzwe kandi ari no Murundi bisigure ko umurundi kuwundi bari bahuye akabazo ka mbere nitwa Landry Promoter muganga umutana niko kuva muri Top TV turifuza kumenya D1 muri Tanzania yaratwawe nibihe bikogwa yaragiye gukora iki ko twamubonanye na Rise Classic yabafitanye imigenderanire nyabaki na WCB ya Diamond Platinumz D1 yaravuye ino agiye Tanzania gukora ibikorwa bitandukanye by'umuziki n'ibisanzwe harimo ama videos menshi indirimbo zikomakomeye amini ama audio ameze neza ama video rwo hejuru hama kandi na D1 naringiye kugesha no kwita nk'amarosheshe menshi kujya n'umuziki ngo ntange quality abantu bifuza ndetse nerekane ubundi bushobozi buri muri jewe butandukanye uko basanzwe banzimwo ndibaza ko abashaka kuza kwa bakiganiro banyitege D1 ubundi muntu D1 yabona na Rise D1 yatembereye D1 yabonye ibintu byinshi bijanye n'umuziki yize byinshi kandi rero ndaza ko bonyitega benshi cyane gose kubanza ngiye kubavuba cyane bose kuri kote ya management ya Iteka Music na D1 turinze tubona umuririmbyi ari kumwe n'umuhinyanyuzi tuba tubona ko hari kanaka donc uyo muhinyanyuzi ariko aramukorera kiretse kuja kungura ubumenyi no kwiga aho bari ibindi Rise Classic yoba yarafashije D1 Rise Classic dufitanye ibikorwa byinshi cyane gose twakoze sino bivugira ngango ndabimara ariko gusa icingenzi kimwe gusa nababwira nuko gusa ngoba muri hafi cyane mbe hafi ibikorwa novuga ko bamurakubura ibaraba bikongeye kubicishamwo ibikorwa bikomakomeye cyane gose twakoze na Rise n'ibyishi cyane gose Rise Classic n'umuhinyanyuzi wo muri WCB kwa Diamond Platinumz ariko ahantu yakiririye D1 si muri WCB ukuri kurihe bo anyway ibyo nibisanzwe twagiye dushaka ko tubona ko arikorohera muri ako kanya ariko icingenzi nuko ari Rise Classic umva mwaramubukinze yego twabukinze turakorana ibikorwa bishoboka bikibishoboka aho nibindi twapanze dushaka gukora abarundi batwitege cyane gose ivyo mwakoranye na Rise Classic bigiye gufasha ko umunyamuziki bigiye gufasha iki gihugu bo ibyo twakoze na Rise Classic ni ibikorwa byo rwego rwo hejuru kuko abarundi barakeneye quality ya Rise Classic bo barakeneye imiziki ya Rise Classic yakuze na Rise Classic nkuko abarundi basanzwe bakeneye ibikorwa byiza rero je turayenze kurondera umuntu akora neza akora ibikorwa byiza kugira ngo nanjye ndabaza nijya quality abarundi bashaka bifuza bavuga ati turakeneye ko mu artist wo mu Burundi atanga indi quality rero for this time ndi umwe mu bari kwagerageza gukora iyo quality kuzana iyo quality mu Burundi kugira ngo umuziki wacu ugere ku rundi rwego ni D1 ajava mu gihugu ca Tanzania ni igihugu kirimo abaririmbyi benshi cyane bakora bigashimwa muri East Africa no muri Africa ku buzi bugiye butandukanye uvuye ukozeyo waba warakoranye n'abandi baririmbyi mu gihugu ca Tanzania ibyo nibangagiye wanje naza ko uzamenyesha n'byinshi cyane ba internship kuva muri Star TV 257 akabazo kanje naka kenshi abanyamahanga umuziki wacu barigira ko batawuzi kandi baba bawuzi kandi baba banawumviriza kandi ego wakoranye na Rise no Murundi ariko numva shaka kumenya for the first time uza kugenda kuganira nawe kugira mushobore gukorana igikorwa yavyakiriye gute wasanze yaranakuzi wasanze anakurikirana n'ibikorwa by'iwacu mu Burundi
abanyamahanga barakumviriza gusa babigira mu ibanga si kuko iwacu usanga nimba nkunze umuziki ce ngenda ngaho hanze kuri tuzuye ku masabufu nkavuza nkakundisha abandi ariko imiziki yacu barayizi kuko nasanze like zero body n'izindi nyinshi z'abarura zizi ni kuvuga rero dukore cyane dushebe inguvu dutanga ibikorwa bya quality baratwumviriza kandi cyane yego hari indirimbo nyinshi wagaragaje ushira agaragana cyane harimo ama true story uvise ubwoba bw'ubuzima bwawe kubera ko ari show utaronka mbega uno munsi byifashe gute kuri D1 buriya butumwa yatanze agahereza abategura amashow cyane abandi bantu bategura evenement zitandukanye ubutumwa bwo bwarashitse koko ko n'ubu tubona umenga hari agahazi mbega ho bari ku ruhande rwa management ya D1 cyane abategura amashow n'ubu nyaracari agahazi kubwanje je ndi happy muri akaya ndi happy kubera yuko ndakora kuvuga ati inkone hiri gihe hari ibimana ndamaze kuvuga yuko dufise igiteramo kuri Niweva hari ibiteramo byinshi byateguwe bitarakorwa mugabo kubwanje muri akaya je ndi happy message natanze aho yarigenewe n'abashikiriye ndavuga abategura ibiteramo ndavuga n'abafana kugira ngo bazavuga ati umwatisi wacu akora neza why Yeko barabivuze kenshi inyishu twatanye kwironga ubutuko twakora ibiteramo kandi turashima cyane gose for this time. D1 nk'umubaririmbyi dufise beza babanditsi beza dufise twarabonye ifoto muri kumwe na Liza Classic muri studio tubona kandi ifoto mbengu ni muri location ubona neza ko wowe ari muri video ukora video Mwiko kwa atubwiye neze ko wakoze ama video menshi n'ama audio menshi ariko imisi ibiri ntiyari ihagije cyane D1 kugira ashobore gukora ivyo bintu vyose muri ya quality ya good quality umurundi n'umunyamuzika yifuza kuronka byo byarakoroheye ariko kandi nongera ko kandi menyesha yuko Liza Classic ruga kuri Starboy Liza Classic n'umurundi nta kintu akimwe cyo ngatazi n'umurundi yarakoye n'abarinzi b'abarundi byose arabizi cyane gose ni kuvuga kubwanje ndi happy gusa nimba busubireyo hari byo naringiye kumarira hari nibyo naringiye gutangura ku ntango kubwanje byose byagenze neza mu mwanya muto narifise byakoze byose okay none kuri D1 kubera ki Tanzania cyane kuruta ibindi bihugu aho ni ntango yiwanje kandi numva mpereye hari aya kubwanje ni sawa mbazaniye quality ya muri Tanzania nkazana quality yo mu Rwanda n'ahandi mu bindi bihugu byaza ko ari sawa rero iyi ni ntango this is the beginning Leka tuindira hali naho ngira nshonda Nigeria. Ico benshi bita good quality bakunze kukironderera mu gihugu cy'u Rwanda. Ico benshi bita umuziki mwiza kwegurira mu cy'u Rwanda. Uravye ibiciro bahinyanyuzi hano iwacu bashirako mu gukora umuziki mwiza. Ukaraba n'ibiciro aho hanze bashirako kugira bakora umuziki mwiza. Ho bari itandukaniro. Bo ririho rinini cyane gose kurako barakora neza. Ariko turakora neza mugabo uburyo agaciro kangana ku muziki amafaranga dukuvuga agaciro k'amafaranga ku muziki cyo kimwe muri ico gihe ku muziki winjiza nuko ni nako agaciro ku muziki kaba kanene cyane tugero nimba umuziki muri akanya bigigwanye gatowe bisigura yuko no kurande kwa production haca bakantu gatowe nyene ko kugira akukumira ko gashira yego Mr. G1 maje gukora uramaje gukana n'abaproducer beshonga mu gihugu cyacu yego warakuranye n'abahariya mu gihugu cya Tanzania nirihe tandukaniro wabonye riri hagati y'aba producer bahariya nabo nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi bo aba producer bose ni bamwe abantu bose bakunda akazi barakunda akazi barumviriza umuririmbyi murahana mayide urumva nico iyo ni good quality kandi kwa producer Nova ko tatandukaniro haketse gusa usanga ubumenyi butandukanye yego kabisa D1 urumwe mu baririmbye bari muri new generation aho ubona kandi muri kino gihe new generation hahetse igihe bakuru banyu mu muziki babidogera bavuga neza yuko ikinyana na discipline atari kirenga cyane ku baririmbyi bakiriko barazamuka D1 umwe baririmbyi tutarigira twumva umuririmbyi numwe amwidogera ndetse mu mapost wakoze urumwe mu bantu kandi bidogeye inyifato ya new generation muri ko murerekana kino gihe harabaririmbyi mbere ngenda bavuge n'amazina bamwe mwe babagiriza ubwishime ubwirasi n'ibindi ndibazo uretse kubona n'ikibazo ca Dramati na B-Face kimaze imisi gihanze umuziki wacu umwe n'umuririmbyi mushasha undi n'umuririmbyi mukuru nkawe nk'umuririmbyi mushasha donc wa new generation inyifato nk'izo uzibona gute mbega mwebwe mu bamwiyumva gute biba bimeze gute nkaho muri vyo muri new generation ibyo nibaza yuko ntago bindaba cyane ariko kubwanje uzurabeje wenyene sivyo uzurabeje wenyene hama aboya nabo
uri umujournaliste urashaka kubahanura. Akaja ngo agasunika rugi rero kuri new generation kugira bikunde ya myidogo y'amapost atandukanye hirya dukunda kubona zigabanuke. Bo si kuri generation gusa yiwanje n'aba artist bose mu Burundi igukora ni gushamo effort. Ko turakeneye ko umuziki wacu uja mu gihugu cacu. Rero ntibizokunda mu gihe umwese umenga ariko arikorana umenga ari nk'ubuntu bw'ubugwibugwe mu muziki wacu umenga ari umujournaliste w'amaririmbyi runaka canke abari by'umujournaliste runaka bisoko twese dukorera hamwe akoze igikorwa ciza competition yiwanje ko ari yo gukorana igikorwa ciza kugira ngo dukompetane mu bikorwa apana yuko kugira ngo ntere imbere ariko mbanza kubanisha ikintu runaka cyo yes ikibazo ca nyuma benshi barakunze kwagiza D1 bivanye nuko yifata n'umuntu menga arafunze bere bakana kwagiriza ati umuntu wapi yene ntakerebutse twibira ibanga kuri bajya babivuga cyane kuri bajya abantu basanga bakurikirana ibikorwa byawe niyo ahenyisha cyangwa igisubizo ngo bahereza naje cyane babandi bakwibaza kutari Jesse kondi ndi umuntu akerebutse cyane gose gusa nkerebuka mu kazi kandi avyishakiye sindi umuntu nyene ugenda urabizi no umuntu wese afise kunateye nende bazo yuko Jesse sikuvuga ubu buri muntu wese kandi afise ukuntu yonsigura imbere y'abantu ariko jiko no kwisigura nuko ndi umuntu nkunda akazi kiwanje kandi mbazi ico ndondera yego Je ndi ready gukora ikintu cyose ubundi busaba kubw'umuziki even this time urare yuko D1 wa wejo nagora uno musi D1 agera hinduka abundi muntu abakujya kuna abafana bakeneye je cyo abafana bazonsaba gukora ari cyo nza ndakora you know yego yaravuze ko uri mu bahabwa amakoncert menshi ariko uyu munsi turabona je ugani ndazira Oya desi nishimiye yongeze ahubwo ndifuza kugira ndi ahantu harenze cyane urumva ne kuvuga hamwe no bati musi I'm proud of this praise ejo shaka kuvuga kumenga narahejeje bisubira yuko jewe ndakeneye kugira ndi ahantu harenze aho ndi no musi gusa step by step ngena shima mvuga ati mana barakoze kushikana ngaha abafana bumve yuko mfise n'ikuba bishasha hari gihe bizokunda ugasanga cenda bahonja ama surprise ni menshi cyane yego sishaka kumenya exactly ariko zirahari this year yego yes ikibazo ca nyuma kugira kija kuruhuka kubera ko ariko bufata kuinga ikibazo ca nyuma kiravuga guca D1 ave muri Tanzania bwiko kibanyi agiye gukora ibikorwa asanzwe akora vy'umuziki bega twitege ryari ico iyo uwo musaruro azokura mu kindi gihugu canke twitege ryari ico gikorwa ikibazo ca kabiri kiravuga guca muri industry uri muri new generation harabaye amajambo menshi yagiye aravugwa yuko hagiye ku bivanye n'igitaramo cyo cyateguwe na Nakantu DJs haraba amajambo atari make hagati ndibaza babibonye mu mapost agiye atandukanye na warayipostinze mbega nka D1 ajya amajambo kubwawe ubona yari akwiye canke hakeneye yuko muduha ibikorwa mukatuma ajya amajambo icyambere nuko igikorwa byanjanye muri Tanzania ndazi umwaka bimwe muri byo turashaka kubibona promise hanyuma ikindi naco iby'amajambo nova ko yabaye nyuma y'igiteramo kubwanje sometimes iyo umuntu yakoze ikosa akora ama mistakes ifo kwa mukosora iby'amajambo yarakerewe kubaho kugira ngo akosore umuntu petete nimba ari meza ariko aba yari amajambo yo gutukana atari meza c'est pas bon mugaba ari amajambo yo gukosorana mu gihe twakoze amakosa c'est bon Ego. Yes, reka ndabashimire mwese mwashoye gushika hano. Ni Star Boy the Ship atunganya amamenyesha makuru neza akabazana ku kibuga cy'indege tugakora ibintu bisukuye bimeze neza cyane kubera ko babanyumviye. Ni Hit TV reka tubashimire, Isaac TV, As TV n'izindi zitandukanye za jano. Reka tubashimire mwese kubona mwashoye kuza muri kino kibanza. Imana ibahezagire. Ndabona na hariya Anye Babu KTV ni hari. Imana ibahezagire cyane mwese mwashoye kuza hano. Jesse nga Urisiri ko ahantu twarusama